Reka subire ndabahikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi ishene yanyu n'ino yacu ya YouTube ya Isange TV, shene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigeso kandi biba vyakura amatohoza mu bisata bitandukanye nka politiki, umutekano, inkino, iperereza, indero, agateka zina muntu, amakungu iyakure ndetse n'andi makuru yose abareka aravugwa ijya nino. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo muri uyu mugoroba, amakuru yihuta cyane kubihejeje kuba angaha mu Burundi, aho rero ari amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira mu bijanye na politiki ngaha mu Burundi, turabira hamwe kuriko biravugwa ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yoba yagenwe mu mabanga n'umukuru w'igihugu ca Angola ariwe Joao Lourenço. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido vyose turaza kubibashikiriza. Turaza no kunyarukira mu yandi makuru ariko aravugwa mu mihinga itandukanye ngaha mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu cy'u Burundi, yose turayabashikiriza ku buryo bw'idonido. Reka mbanze ndabibutse mwibuke gufyonda asabone ndetse na partage kugira muze muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza gatanu kuri gatanu, amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero subire ndabaha ikaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido agira ahere ko yariko aravuga ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagenywe kuba intumwa idasanzwe y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu karere ka Sahel. Ayo mabanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahejeje ko yagenwamo na perezida wa Angola Joao Lourenço arongoye nyene igihugu ca Angola, akaba ari nawe atwara umuryango w'ibihugu vya Afrika. Amakuru rero aturuka mu begereye ngaho nyene nuko urwandiko rumugena rugira ruti turi initeka ryo kumenyesha igenwa rya nyene cubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akaba ajejwe urwego rw'ishirahamwe rya Afrika rujejwe urwaruka kuba intumwa idasanzwe y'uwo muryango mu karere ka Sahel. Mu bibazo perezida Evariste Ndayishimiye azokurikirana harimwo ibijanye n'umutekano no gufasha abanyagihugu bari mu ngorane. Ivyo azobikorana n'abafise ico baterera inzego z'ibihugu iz'akarere ndetse abadaharanira ibyicaro bya politiki ndetse n'abandi. Perezida wa Angola Joao Lourenço avuga ko yizeye perezida Evariste Ndayishimiye kubera ngo uburambe afise mu burongozi no gutahura ingorane umugabane wa Afrika ufise. Si irya mbere aya mabanga ahabwa igihugu cy'u Burundi. Umuhisi perezida Pierre Buyoya yahoze atwara u Burundi yabaye intumwa idasanzwe y'ishirahamwe ry'ibihugu bya Afrika mu karere ka Sahel n'igihugu ca Mali kuva mu mwaka wa 2012 gushika mu mwaka wa 2020. Akaba rero yaratanze imihoho avuga ko ari kugira akurikirane urubanza yarafitaniye n'ubutungane ku Burundi rujanye n'igandagurwa ry'uwahoze arongoye u Burundi Melchior Ndadaye. Akarere ka Sahel kagizwe n'ibihugu nka Burkina Faso, Cameroon, Gambia, Guinea, Mauritania, Nigeria, Senegal, Chad ndetse na Mali, nkuko tubisanga mu byashizwe ahabona n'uyu umuryango nyene ndetse n'amakuru yamaze gushirwa ahabona niri ishirahamwe nkuko itangazo rivuye mu burongozi bw'uyu mukuru w'igihugu ca Angola ariwe Joao Lourenço abidushikirije. Mu gihe kandi imipaka ibandanya yugaye hagati y'ibihugu vyompi, hagati y'u Rwanda n'u Burundi, abanyagihugu b'u Burundi baratabaza ko babangamiwe n'ubuzima butoroshe. Kuwa 9 Mukakaro uyu mwaka, iyugarwa ry'imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda rimaze iminsi myinshi ribandanya rishira uburenganzira cyangwa se uburere bwo ku buraruko bw'igihugu cy'u Burundi mu ngorane zijanye n'ubutunzi butagira uko bungana. Ibugabira mu karere ka Bugabira, Ntega, Busoni mu ntara ya kera ya Kirundo na Nyamurenza intara ya kera ya Ngozi,
abantu baratabaza. Urudandazwa rwarahagaze, inzara, umutekano muke, ubuzima bwa misi yose bwaranze. Kuva ubucuti buhagaze hagati ya Kigali ndetse na Gitega, ibikorwa ndengambibe byahoze bitunze imiryango myinshi byarahagaze. Mu makomine yo mu misozi ivyo bikorwa byahoze biteye imbere cyane, ubu byarasubiye inyuma. Twahora tujabukana inkoko tukaja kuzidandariza mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, tugagarukana impuzu zambawe kugira ngo tuzigurishe mu masoko yaha mu Burundi. Aho twisumamwo haraheze, niko bisigurwa n'umwe mu badandaza iyo nyambaro w'inyamurenzi, biboneka ko yarengewe n'agahinda. Urwo rudandazwa kandi rudasanzwe rutemewe, ariko ngo rwari rubeshejeho benshi, rwakorwa ahanini n'abakenyezi. Ihagarikwa ryago rero ngo ryatumye uburyo bwinshi bwahora buboneka mu miryango buhera, ngo bikagira ingaruka zikomeye ku miryango. Inyuruzwa ry'abantu riteye amakenga rikanatera ubwoba. Umutekano muke wariyongeye kwibonekeza muri Namukiza mu mwaka wa 2024. Abanyagihugu babiri bo muri komine Bugabira barajabutse urubibe berekeza mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bagiye kurondera akazi ka buri munsi. Kuva ico gihe nta makuru yabo turasubira kumva. Uko kunyuruzwa kw'abantu kudasiguritse gutuma haba ubwoba no kwikeka igihugu kibanyi. Turafise ubwoba bwo kujabuka ndetse no kurondera akazi, ntawuzi ibyashikiye abo babiri bari bagiye. Agacerere k'indongozi karakomeye, niko umwe mu banyagihugu bibugabira agaragaza akababaro. Umwiheburo wiganziye imiryango. Hampande y'urudandazwa, abarundi benshi barajabuka urubibe buri mwanya bagiye gukora mu mirima yo mu Rwanda, aho agahembo ngo kari incuro 3 gusumba ayatangwa mu gihugu cy'u Burundi. Agaciro k'amafaranga yo mu Rwanda mbere ubu ni igicuro 3 ayo Burundi, icatuma abo bakozi bajabuka bakajya mu gihugu cy'u Rwanda. Iyugarwa ry'imbibe rero ryatumye abo bakozi babura amafaranga yahora abatunga. Mu miryango imwe n'imwe ingaruka ni nyinshi, ntaco bafise, rimwe na rimwe ndetse abana babo bafungura rimwe ku munsi. Nta ukimenya uko abantu babayeho buri munsi. Niko umubyeyi w'abana 6 w'Ibusoni asiga atanga ababaye. Kubera ubukene bwinshi, abana benshi barataye amashuri. Ishirahamwe y'Ababirigi ryagerageza kugabanya ibyakononekara mu gushakira igikorwa mu gusahiriza igikorwa cyo kugaburira abana ku mashure. Ibikenewe ngo ni byinshi gusumba ibitangwa. Kubera iyo ngorane, abanyagihugu bo mu makomine yo kumbibe asaba indongozi z'u Burundi kugira ico zikoze. Nta politike dukora, nta kindi dushaka atari ugukora kugira ngo tubeho. Nibasubire batwugururire imbibe, niko umudandaza wo mu Ntega asaba. Abanyagihugu bo muri ako karere kandi bizeye ko hazoba vuba huguruwe imbibi ndetse n'ubucuti hagati ya Gitega na Kigali bukagaruka. Ni ukurindira ubuzima bubi nibwo bwibonekeza muri iyi minsi. Ubucuti hagati ya Gitega ndetse na Kigali bwuzuyemo imishamirano hagati y'igihugu kibanyi cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi bwaratosekaye muri iyi myaka iheze. Mu mwaka wa 2024 muri Nzero, leta y'u Burundi yaratangaje ko yugaye imbibe zo hasi, yagiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda gushigikira imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya Gitega. Umugwi wa Leta Tabara, umugwi w'abayigwanyi ucumbitse mu gihugu kibanyi cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko wikekwa ko ufataniye imigenderanire n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Gusa ibi ni ibirego leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje kenshi ko amahoro n'umutekano ngo bidashobora gutsimbatazwa mu gihe ibihugu bimwe bimwe bibitse ngo abasi b'u Burundi, ariko ntiyadoma ko urutoke ku Rwanda, ariko nta nkeka ko igihugu cabwirwa cari u Rwanda. Mu nama nturwaruka Kinshasa, umukuru w'igihugu umugwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no mu kiyago yagiranye n'abamenyeshamakuru w'ibihugu byabo
n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragirije igihugu kibanyi cy'u Rwanda mu kuba arico gihungabanya umutekano w'akarere kandi ko ngo agomba gutera igihugu uciye nk'uko yateye Kongo. Ayo majambo akaba kandi yarayasubiyemwo ubwo yagiranaga ikiganiro n'abamenyesha amakuru b'amaradiyo mpuzamakungu nka radio BBC ndetse na France 24. Ku rundi ruhande leta y'u Rwanda yamihakana ivyo byose yagirizwa igasaba ahubwo ko ngo hoba ibiganiro no kuganagura imigenderanire, ariko utwigoro tw'akarere mu kumvikanisha ivyo bihugu byombi ntaco birashikako, na cane cane utwigoro twa EAC ntituratuma gushika ubu imipaka yugururwa. Abanyagihugu b'u Burundi bakaba basaba ko ibi ivyokorwa mu maguru mashasha. Reka rero amakuru tube tuyasozereye ngaha, turaza gusubira amakuru ageze ko mwijoro. Gusa mwibuke gufyonda suivre partage na s'abonner kugira muze muba bambere kubona amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiza umwanya n'umwanya. Yari iteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri munesha kuri mukunda cyane imwe Rudenda Isange TV munesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro bibagezweho kandi biba byakorewe amatohoza.